Nshuti bakuzi bw'intara ya Gitega turamuje twonza tubaha ikaze. Amafaranga arenga miliyoni 45 niyo amaze gutangwa n'amakomine y'intara ya Gitega mu ntumbero yo guterera mu nyubako y'ishure kaminuza y'ubuhinga IPG y'Igitega. Ivyo vyashikirana na Deobed Mfubusa arongoye ishirahamwe rihurikiyemwo imvukira zo mu ntara ya Gitega rijeje iterambere APIDIG kwa 31 Nyakanga 2021 mu bikorwa rusange vyabereye kuri iryo shure. Ivyo bikorwa vyari bigizwe no kuvanga isima, umusenyi, amabuye hamwe n'amazi byo gukoresha inkingi z'inzu ya kabiri zigize iyo nyubako y'iyo kaminuza. Buramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona yarashimiye abavuka ntara aho anamenyesha ko bifuza ko umwaka worangira iyo nyubako yarangiye. Yarongeye amenyesha ko mu ntara ya Gitega bari ku mirimo acara nakengurukira abajejwe gisata c'uburimi n'ubworozi bo bashoboye gutanga imbuto n'ifumbire y'ikizungu kugira barimye neza basahirizwe, avuga kandi ko n'igikorwa cyo guca imikobeko kitasizwe inyuma. Twagomba kubamenyesha yuko ibikorwa nk'uko nyakwa Mustanteri aheje kubishikiriza biriko biraranguka neza mu bisata byose twaripanze kugira ngo turayiko vyogera neza, na cane dutanguriye kugushira mu ngiro cacivuga canke icubahiro yuko umunwa wose woronka ico ufungura n'umufuko uronye amafaranga. Ubu tugize iminsi twiruka cyo kimwe n'abene gihugu bitanga kugira ngo ahantu hose hari amazi harimwe, kandi turabona yuko gushika ku munsi wa gatatu twihaye ihangiro yuko mu myonga hose bazoba bateragiye, ahantu hose hari amazi ava ku misozi hose bazoba bamaze guteragira kugira ngo twitegurire ndetse n'irima ry'agatasi, kandi turabona yuko umurindi uri mwiza cyane. Twongeye kubakengurukira tubashimira cyane n'ingene mwatuzaniye ugwaruka bari mu mashure ya kaminuza i Bujumbura niteka, kuko ubu turiko turabikora ibikorwa nk'ibi ni vyiza yuko hategurwa abandi bazobandanya bitanga nka mwebwe. Deobed Mfubusa yavuze ko bazobandanya baterera mu iterambere ry'intara yabo. Yashimiye abantu bose bamaze kugira ico baterera mu bwo bafaranga buzofasha iyubakwa ry'iyo kaminuza y'ubuhinga y'Igitega IPG. Yasavye kandi ko nabandi bene gigo mu ntara ya Gitega bataragira ico bakora ko boterera agacumu kumwe kugira ico gikorwa kirangire. Reko kaba cyari cyatewe iteka n'imvukira z'Igitega zikora mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi, hamwe n'abene gigo mu gisagara ca Gitega ndetse n'abegereye iyo kaminuza. Eka n'abanyeshuri biga kuri kaminuza y'Ubujumbura ndetse no mu zindi ntara nabo nyene bari bahishikiye. Twese kubona uno munsi twazindukiye mu ibikorwa rusangi kugira ngo iyi nyubakwa yacu y'ubuhinga iyi universite izoshobore kuziragenda buhoro buhoro, kandi ndabona yuko igikorwa ari ciza cyane. Nagomba rero gushima ibikorwa bikorwa mu ntara ya Gitega. Twari twaje mu kwezi kwa gatatu menga hari matariki ya 15 turagira inama aho Igitega turarikira abavuka ntara bose yuko iyi universite yacu twoterera kugira ngo inyubakwa zitera imbere. Twari twihaye amezi 3 mugabo aheze baradusabye yuko twokongera ikiringo gitonyi kugira ngo babandanye bakwakwanya bashirako intererano yo kugira ngo twubake universite yacu. Uno munsi twaje gukora ibikorwa rusangi bamaze guterera imiliyoni zirenga gato 45. Mwizo miliyoni 45 zizofasha mu bikorwa twariko turakora dufasha uno munsi, mugabo ico ni gice ca mbere, kandi abatanze nabo nyene si bose batanze ku ikomine. Uno munsi twari tuzi yuko tuza gushira hajya amazina twafishe kugira mu bibone abariko baritanga ku ikomine, mugabo kubera hariho uburyo bwadushikiriye butevye nejo ku mugoroba saa 9 saa 10 amabordero yarakidushikira, turabona ko afise ishaka, ari naco gituma ibiharuro tutashoboye kubironka nyezina. Mugabo mwiyinga rimwe muzocangira muza muri isomera ngaha kuri IPG na Buramatari tuzobimuha, twerekane abamaze kwitanga ku ikomine, twerekane n'abandi batarashobora gutanga ugatererano, mugabo nabo nyene baravuga yuko mu minsi babandanye bashirako, ari naco gituma urugamba murabona turarurembeje, mugabo intambwe iracari ndende. Nk'uko babivuze twaje tuvuye i Bujumbura duserukira abandi
tuzananye na ekipe tekinike ni umugwi washizweho ugizwe n'abantu babiri kw'ikomine kwiyinga turakorana kugira turabe ibikorwa byihutirwa dushobore no guhimiriza n'ibikorwa by'intara yacu bitere bije imbere. Aha twaje tuzanye n'abanyeshuri biga kuri kaminuza baserukira amakomine y'intara ya Gitega barenga 60 kugira ngo nabo nyene tuze turabakaburira mu ivyo bikorwa rusangi nizo ntererano mu minsi nabo nyene nibakura bazogira ati bakuru bacu babikora uku kugira nabo nyene bakurane indero yo gukunda igihugu n'intara yabo. Reka nsubire ndangize nshimira buramatari w'intara yacu ya Gitega nakatagira kugira ngo adukaburire ibikorwa rusangi n'iyindi mirimo yose itandukanye. Nibaza yuko natwe twiyemeje naho tudakorera bamwe aha kumugwa mukuru wa politike asanzwe arongoye twiyemeje yuko tuzokwama tumushigikira dushigikira ibikorwa byose by'intara kugira ngo intara yacu ibi yakarorero mbere n'izindi ntara zizoze ziturabirako nakare ubugirigiri bugira babiri turi kumwe twese turashimiye kuba mwadukurikiranye ntimwibagire gusoma no gusangiza inkuru abandi murakoze.